bige ibintu abantu bavuga ngo ibintu ukora ngo kuja ku marezo sociaux ngo nukwiyandagaza bivana na manière ubikoramo sinovuga ngo abantu bose bon no is perfect mugabo cyamba mbona nyine atatu bitwaye tu icambere je mbona uri muri glamour ari nk'ababo c'est bon sinzi nk'abandi je prepare you wanje je mbona bivanye n'ingene umuntu aba yitwara urashobora kugira visage nziza. Yo, my people from Star TV, my people from Burundi, my people from Africa, my people from America, my people from Asia. I love you too if you love me, if you don't, I don't care for that. My name is Starboy the Sheep, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Love in Town, Ububeshi, umukozi wo munzu, Mr. No Sentiment, Mr. Fashara Fashije. Avant de gagner la guerre extérieure, vous devez gagner celle de l'intérieur. Ngwembwa Star TV tuba dufise nyene ibintu vyiza biba bisa neza cyane ko twifuza kubazanira vyiza cyane. Icyo navuze ati vuga ati fasha warafashe twese turi ngakwera twafashije nimba warifashije yagufasha mugenza. Dufise umwigeme adasanzwe, umwigeme muri uno mwanya ariko aravugwa cyane, umwigeme muri uno mwanya tuko turavugana ariko arandika amateka. Mvuga ati ubukozi ibikorwa vyiza ndamuzana mu ngwembwa Star TV deni nka supporting akazi kiwe, deni nkashigikira akazi kiwe kubera ko ari keza cyane. Mwabonye indirimbo iryoshe, mwabonye indirimbo tujane, mwabonye ukuntu isa neza, mwabonye ukuntu ifise amasanamu asa neza, mwabonye mu mwana w'umurundi kaza ateye neza yakuza avuga amata ko ava ku kinga. Wasetse mwo basi. Yes, iyi ni Star TV. Ni umwana yagaragaye mu ndirimbo imeze neza cyane, ni umwana yagaragaye mu ndirimbo nubwo kwirandika amateka muri uno mwanya. Ni indirimbo tujane by the way yakoranye Joel yifadikanije na Dramati ndetse no bita DJ Fernando. Ni indirimbo irimwe abana bariko barakora, ni indirimbo irimwe abana bafise akazi, ni indirimbo irimwe abana bamaze kuduza ibendera ry'igihugu cyacu cy'u Burundi. Indirimbo iryoshe. Iyo ikintu yo kiryoshe bahita bagiterera mu mwana aryoshe kiraryoha do please kica gisa neza cyane. Mubona gute umwana asetsemwo rero sasa ndabona hari abantu baza kugira ikibazo. Reka rero tumwakire murambabira mvuga menshi cyane uje abantu batunzwe n'akarimi turavuga cyane kugira turaye ko twobaho, turaye ko twokora ku ifaranga ubundi. Ndamuvuze cyane kugira kumbure ndamu introduce buri muntu wese aza kuraba kino kiganiro kumburagire n'amapeti yo kukiraba. Oyo twakwakire n'amaboko yose mwebwe Star TV. Karibu cyane mukobwa mwiza. Umeze neza? Tuduza kaji ubundi. Egyo turi beza, bari ngombwa ko tushira kaji hasi, turakavuga nyene bakumva nyene byose ko ari byiza. Umeze neza ariko? Ndashima nawe. Jemeze neza. Ahubwo raduza kaji nyene nta gacayi wanyoye. Kumuseka neza. Wa wundi twabona muri video niwe tuko turabona mu ngwembwa Star TV. Wa mwana yari yambaye neza. Sari saneza nyene kujye. Amakuru y'imisi rero. Bujye naheruka kubona kera naraguciye ko ahantu. Ndavuga ati uyu ni wa mwana ari muri video. Ni kujye nyene twatsume. Umeze wavyutse neza, waraye neza. Jenny Bonda shima bramwe ntubona nawe. N'igitondo cyagenze neza. Cyane gose. N'inzara ndabona wazisize sha. Of course. Ubusa neza hose. No kunyene imeze twe muri glamour nitwi. Ubona nawe. Okay. Ati muri glamour biba bimeze neza cyane. Amata asumira wajuva muri glamour. Ladies. Heruka kugaragara mu ndirimbo nziza cyane, indirimbo imeze neza cyane. Anyway, reka mvuga ati felicitation kubera ko cyangwa mvuga ati congratulations kubera ko garagaje kuraba indirimbo uburyo imeze, uburyo wagitinze neza, urabiryosha byahatari. Abandi bana beza bakunda kuvuga ati nabanebwe bira ntavyo boshobora, ariko kuri we cyaraciyemo. Naragerageje antu. Mbere yuko dukora ikiganiro kumbure reka nkubaza izina kumbura abantu bakumve kumva ati no muntu
uduhe presentation kumbure a 50% tuze kumenya umuntu ari mu bwami bwa Star TV, tuze kumenya ikirezi kiri mu bwami bwa Star TV. 50% tuze kumenya ati uyu muntu n'umuntu kanaka yitwa kuno kumbure nimba bitari ngombwa uraza bitari ngombwa ntuza kubivuga, ariko biri ngombwa uraza kubivuga. Karibu cyane. Bon, Star. Je ku mazina yanje abavyeyi banyise nitwa Dissonance Delicia. Witwa Delicia. Umwana yavukiye mu gisagara cya Bujumbura canke yaje ari nka babandi baze bamanutse? Yavukiye mu gisagara cya Bujumbura. Yavukiye mu gisagara cya Bujumbura. Uno munsi wagaragaye mu ndirimbo ndetse yanatumye mvuga ati reka ndondere no mwigeme bwo yadushore gukorana ikiganiro. Indirimbo novuga yuko ari nziza cyane gushika kuri uno munsi, novuga ni indirimbo iri kuravugwa cyane ndetse ahantu hose uca umva indirimbo iri kuravuzwa. Ariko nshuro ya mbere ugaragara mu ndirimbo canke wari umaze kugaragara mu zindi ndirimbo tutabashije kumenya canke zitashoboye kuba hiti nkuko uri kuravuga muri ino ndirimbo? Bon, ni the first time ngiye muri video. Ni ku nshuro ya mbere ugiye muri video? Nimba ari ku nshuro ya mbere ugiye muri video, kuko ni igiki cyatumye wumva woja muri video? Byagenze gute wiyumvira nk'umwige muravuga ati kumbure ino video ndayigiyemo biraza kugenda uku, kumbure n'ivyagenda uku biraza kugenda uku? Numva shaka kumenya the first time wumvise kugira uje muri video, muri wewe byarakoroheye, byabaye facile kuri wewe ku ruhande rwiwe kumva ko hoja muri video kanaka? Bon, habe na gato bon bakibimbwira naravyanse categoriquement ndavuga ati mensura kujamo kumva ne nkifise byayo byimvira na bizi nawe twatwimbira bati bye muri video mva ana deja nko muri societe bavuga ati ntibibaho ni ibintu genre kumengo ntibitanga reputation nziza. Bon, d'après ivyo abantu babimvira urumva je navuze ati naragize ndavuga ko yaje nta kintu ngira nkora ntabwiye sita wanje ndavuga ati reka ndamubaza kandi j'en étais sûre neza yuko ataza kuvyemera. Nikimubwira umva yarandahiye aravuga ati ivyo bintu ntibibaho ntibikunda n'ubuzi ko atari gospel ico nicokunda. Ndavuga mana yanje biragenda gute? Ndamubwira ibitse yabimbwiye ndamurondana ndamubwira ati ico tuco bibagire twebwe ico nikibaho singeza. Arambwira umva nyine yaransiguriye arambwira ati si ibintu kujya bavyimvira siko biri. Urumva abantu twimvira yuko kuja muri video ari gushira isoni. Bon, sinzi nk'abandi twe mbwa muri glamour uko bimeze. Byuma nk'ugiye nko kugira nko muri video basi ubufise twa dufise abantu baguherekeza. Nta kintu ukora kitaba kiri d'accord n'ivyo bamwavuganye. Tukiraho nyene mbabariye ndaguciremo gato. Twabonye kuri description ahantu handitse ko mu video vixen ya Java ahantu bita muri glamour. Icyo kintu bita glamour ushobora kudusigurira cyari cyo kumbure n'umuntu atize yumva ati kubera ko umuntu atize ari gashobora kwibaza ni voka ni kijumbu n'umugate tugire glamour ni giki kimeze gute kumbure abantu bumve d'abord glamour cyari cyo hamadene turaza kubandanya kuri ico ariko uragira icyo uvuze na cyane kugaragara kwawe muri video twumve kiriya kintu glamour icyari cyo. Kwera ko amaze kutubwira amazina yawe ni Delicia, ariko glamour ndumva ko ari kindi kintu. Ni igiki muri rusange? Bon, glamour, ni glamour ladies. Umva ni novuga gute ni band nini cyane. Birimo abakobwa bakora ama service atandukanye. Bon, beza cyane musanzwe. Basa na wewe. Oya nuko ikimaje ngandi nko mubanyo. Hari ivyuki biruta wewe? Apana bisanzwe, ngira ndi nko avandanye cyangwa dai. Okay. Ko harenze sha. Naumva. Ego uravyumva nawe ngihora ubibona. Tugire neza glamour kumbure ndaza kugaruka ku masana bamwe nagenda abona kuri shaba ya Kidumu novuga yari anniversaire yo twabonye abigeme ba glamour twababonye kuri airport twababonye baje gutegera abantu abakira rugendo n'abandi benshi batandukanye twababonye muri service nyinshi zitandukanye. Numva shaka kumenya glamour ibintu bikoregwayo kumbure na jewe ninaronka agafaranga cyanye kumbure umuntu ariko aradukana kuri Star TV niyumva nyine abaye interesse basi yumve yo korana na glamour cyanye yumve ko yo korana na glamour. Tuhaguriye nyine utubwire ibintu bikorwa muri glamour twumve neza na neza ko tubaye interesse cyangwa ivyo twifuza gukora ko dushobora gukorana na glamour. Bon,
muri Glamour dukora amaservice menshi. Par exemple turakora service ya protocol, kuja kwakira abantu baje nko kuri airport, turagira amaservice yo kuja ama video, video mixing. Turaba fille d'honneur mu mariage n'ivyo. Bon, du moins hari amaservice menshi. Ugiye kuri irya platform yacu urabibona bigisite. Amaservice dukora. Mufise platform Facebook, Instagram, TikTok yose everywhere. Ariko muri ico gihe tuvuze ko mu video Vixen yavuye muri Glamour, numva nshaka kumenya kumbure ari abantu benshi ariko baradukurikirana bifuza kumenya ati mbega nk'uko nshaka kuba mu video Vixen byogenda gute, basi kumbure yumve uburyohe buri muri Glamour mu gihe ari mu video Vixen, mu gihe ugiye muri video kanaka biba bimeze gute, mu gihe uvuye muri Glamour ukaja muri video kanaka hari ufatwa gute, mu gihe ugiyeyo uvuye muri company kanaka bitandukanye n'umuntu agenda ku gatwe ciwe biba bimeze gute muri rusangi, muri location biba bimeze gute? Bon, twebwe muri Glamour ingene bimeze usohotse umukobwa ugiye muri video ufise umuntu aguherekeza first of all, uzi neza yuko uri assure ikintu cose, nta kibazo bamushobora kugira. Ikindi naco turabise n'abagiye bagira makeup nitwe muri Glamour ava muri Glamour nyene. Bon, parce que mujye umuntu afise agira video amwifitiye nta kibazo, muga twe turadufise iwacu aguherekeza anabizi kandi cyane gose. Muri ico gihe nshaka kumenya ko tumenyereye muri video Vixen barambeka impuzu gutandukana, ngerageje ukuntu we wari wambaye muri irya video tujane warabaye satisfait, urumva ati ibyo nambaye vraiment c'est bon, tukabira majesty na nambaye nahenya tukana mwarabibonye uko bakwambise ni sawa. Uzi impamvu ndakubagije ico, abana bibujumbura turambara ubuntu bugufi, ubundi ariko usanga baraba propose ati no kwambara nyene kabikini nyene hariya. Naho bari kubipropose just nari kubikora. Bisigura ko muri Glamour ukora ico wiyumvamo. Ukora ico wiyumvamo, wambara ikintu wumva gihuye n'ingene wowe wiha reputation yawe, nta muntu agufosa ngo akora iki cyangwa ni volonté yawe ukintu cyose ukora. Kiriya kibazo wakunze kuvuga ati aba artiste bashobora gukoresha aba video Vixen, ugasanga kumbure hageze ko igikorwa kirangira mu artiste aciyavuga ati kuntu twotahana tugaciringana, mwebwe mu mucevita gute, biba bimeze gute muri Glamour mucevita gute? Nico kintu nyene nakubwiye hano gihagaze ko abantu baduherekeza. Umuntu abaherekeza. Yego. Umva twe nimba baguherekeje bari haswa neza n'ingene utaha neza, kandi umva twe busanzwe bon nawe akobwa muri Glamour busanzwe twiha agaciro, nta muntu ashobora kubwira ngo muvuye muri video ndende ngo agutahane wiwe nimuje gukora n'akoto nyene. Umva twe nyine kugira kushe muri Glamour abanza kuraba comportement yawe, ntibava kuzana bazi n'importe qui ariko ngerageje kuraba akambute yaje koko waragateye muri shoti. Ego umwana ari mwiza arabwa na benshi, umwe n'umuntu kugira afungura ivoka ayifungura kwera kwihiye, kwera idahiye bayihereza ihene igahita ihene irajya ivoka mbisi, ariko umuntu ntashobora kurya ivoka mbisi, bisigura ko ubuhiye nyine abantu bakuraba ari benshi. Turagiye muri ico cha video Vixen, numvise ko ari n'icya protocol, nigeze kubona mwakoze protocol za source dinire, ndetse nakubonye mu masanamu nabonye wanagaragaye kwa Kidumu mumufasha legend kumufasha guterura gato. Abantu bo muri Glamour muyakiriye gute kuma ko muri ko murafasha mu legend guterura gato nyene mukamuhereza gato kugira kati asangire n'abaministri bari hajya, mwiyumva gute nka Glamour muri rusange? Bon, muri Glamour haya twimva dusi umunezero dumuntu ko turakora igikorwa cyiza kigaragara imbere y'abantu. Bon, en tout cas ivyo dukora abantu barabibona, barabibona ibikorwa biboneka biba bikenewe kandi bifise ikintu kinini cyane bifasha. Uno munsi muri Glamour mwamufise ibisata kumbure twebwe twoba tutabona bigaragara, muba mufise ibisata nk'ibindi bintu mwamukora kumbure murafise aho mukorera muvuga ati twebwe dukorera hano ibikorwa byacu byaguye kuno, kumbura utubwire wa muntu ariko aradukurikirana yumva ati muri Glamour burya anye bimeze kuno, murafise ukuntu muri ko muragura Glamour.
twe turasi nyene tuko turagura Glamour. Bon, twe Glamour irazwi. Il est même enregistré. Enregistré gute kuri zone mu bene gihugu mu gihugu. Il est enregistré mu gihugu. Irazwi. Murariha muri OBR. Turariha muri OBR. Yego, c'est nanif. Umva au fait nuvuga gute ibintu vyemewe ibintu mwagiye kubwira leta ati twebwe turafise abavideo baravyemeye barabona ati ubwiza bw'igihugu nyene ubundi bugiye kugaragara ubupanye ko tuguma twikasha Glamour kumbura iri hano mu gihugu niho yaheko n'umenga ni jambo ry'icongereza Glamour n'umenga n'ahandi hantu nyene ndakwiye kuhaba nariyumvire ko ishobora kuba mu ntara ya Gitega canke hanze y'igihugu kumbure mu yago. Bon, iriho mu gisagara ca Bujumbura, rero n'inzi ko turiyumvira ko twogira muri Canada. Mukagira nyene Glamour iri muri Canada. Tukagira umva dushaka umva turase mu diaspora ari muri Canada. Ya dushaka rero agire du mois. Asangwa ari muri Glamour ari Canada. Asanzwe ari muri Glamour. Umva dushaka ahubwo dusabe abantu nyene bari nko muri Canada nyene barabe nyene bayinjiremo nyene ku bwinshi. Nibaza ko uwo muntu kumbure nihagira umuntu abegera ari muri Canada akavuga ati ashobora kuma contact y'umuntu ari muri Canada nibaza yuko muzomuhereza contact kumbure turashobora kumuhereza contact then kugira ngo ama information afite ukwagura ibikorwa byanyu murabona ko hari ico bizofasha abajene bari muri Glamour cyane gose bizofasha ibintu binini kinini cyane gose icambere je mbona uri muri Glamour ari nk'ababo sinzi nk'abandi je kwipara iwanje je mbona bivanye n'ingene umuntu aba yitwara urashobora kugira visage nziza bige ibintu abantu bavuga ngo ibintu ukora ngo kuja ku marezo sociaux ngo nukwiyandagaza bivana na manière bikoramo sinovuga ngo abantu bose bon non is perfect mugabo shamba mbona nyine ataco bitwaye tu benshi bavuga ati nyene ngo muba muri kwidandaza ariko kudandaza ubwiza bw'igihugu ico ni ikibi burya na leta ntago yadutamwa agafungo turi kudandaza ubwiza bw'igihugu ahubwo no kuraba akadukorera dutema umufungo turumva ko Glamour irimo ibintu byinshi bitandukanye kandi cyane abakobwa naje cyane ko ahantu hari abakobwa usanga bitoroshe kubajera kubera ko ahantu hari abigeme benshi usanga bitoroshe kubajera bimeze gute ikibano muri societe y'abantu bashika 40 arabigeme gusa usanga kitoroshe bimeze gute Zuma twebwe muri Glamour ngene twiyokanisa turagira ibintu z'amahotovaye cyane tugahanurana nimba ari nk'ikintu twabonye kitagenda neza tukakivuga turaba ouverte cyane tukavuga ati nimba iki kitagenda canke bimeze gute nta kintu vraiment tuvuga ngo nimba twakubonye ko niko se turabikubwira ndende n'injira kugira umuntu aje muri Glamour kumbe duce dusa n'abasozera neza Glamour bisabwa iki kugira umuntu aje muri Glamour bon premièrement nibaza ko hagiye haba ariko numero bazo kwandikira umuntu kuri platform urandika kumbure bazobwirwa ibisabwa ego hajyanye batushaka nimero y'abashef mu contacta cyangwa ukabandikira kuri nyene Instagram cyangwa Facebook cyangwa kuri TikTok ukandika and then mukagira ukabonana bakakubwira ibisabwa hari ibintu bisabwa kugira binjiremo ngaje nibikeneye ko ndabivuga ko Okay, uno munsi ariko numva no kubaza muri kano kanya muri Glamour murakeneye iki kumbure mushore gushika kuvyo mwifuza kugerako ubwo mufise indoto nzinini cyane first of all turakeneye n'abandi bakobwa abandi bakobwa bashaka kunjira muri Glamour turakeneye aba video vixen benshi ejo mbona wacakeneye aba video vixen bashobora kuza koko ivyo mukora amafaranga muba mukeneye kuko kunzi support ibigoye mu cyacu Burundi twamatubona ku artiste ugasanga inoti niba ariko barazironka kumbure bashigikigwe nibwe murakeneye abantu kumbure boza gukorana namwe kumbure ibintu byanyu byaguke kuko dufise abantu benshi baba bafise umutima mwiza kubera ko gutanga amafaranga si bya bose ari umuntu ashobora kugira amafaranga ntayatanze kubera ko ntafise umutima wo gutanga murakeneye abantu baza gukumbure kwifadikanya namwe ire partenaire kumbure mushigikirane muri ico gikorwa ca Glamour ego abantu turakeneye abantu badusupportinga natwe turashobora supportinga mu byo dukora
par exemple nk'abantu basa nk'amasosiyete nk'abantu bakora nk'udupira hano twe kujya kuntu twambara udupira twa glamour urashobora kudukorera udupira ukadushaka igerugo ya glamour and then ugashaka logo yiwawe umva muri iyo way turambara udupira twa glamour tugapresenta glamour nawe hakaba ariko na logo yiwawe umva haba harimo service publicitaire abaparteneri ariko hamaze baraboneka cyane tubahamagarire cyane kuza cyane ahubwo nimugerageze mu bahamagare baze mukorane nibaza yuko abaparteneri aho bari hose ariko barumva igikenewe muri glamour kumbure glamour nabonye rimwe abigeme beza cyane ndetse cyane gose ariko baragaragaza ubwiza bw'igihugu numva shaka kumenya kumbure igihe wari muri video dusa n'abashaka gusozera ikiganiro intambanyo wagiye urahura nazo nasho cyane ko wari ugiye guhura n'abantu mutari bwicarane wagiye gukorana n'abantu wabona indirimbo zabo for the first time uja muri video byari bimeze gute niza intambanyo wagiye urahura nazo ndavuga ibintu bitari byiza wagiye urahura navyo muri kiriya gihe wari muri shooting tout simplement je nta ntambamye nazo nahuye bihe bintu nakubwiye ko babiyashyura deja nabaje abantu ko je nababonye n'ipara wanje je nabonye ko bavuga atari ko bari ya ko bavuga si ko bari mwakuranye neza twakuranye neza cyane kujya kuna wabonye mengo egire vrai ari ibintu bagira by'ama buzz bagira ibintu by'ama zo kuvuga nabi nk'umuntu bavuge ku mbuga zitandukanye kumva yuko umustar kidi gukorana n'umustar kidi gukora ibintu bitari legal by'umwa bitanga reputation mbi alors que sivyo umuntu wese amufata uko yifasha bisigura ko nta kibazo wigeze uhura nacyo oya nta kibazo nacyo tuvuge ko ari glamour yatumye utagira ico kibazo canke tuvuge ko bari aba artiste batumye utagira ico kibazo bose tout simplement glamour yabigizemo uruhara nabonye yabigizemo uruhara ko n'abantu bitwara neza n'icyahe ikintu ubwira abandi bigeme canke niyahe message woshikiriza abandi bigeme novuga yuko biyumvire kuba muri bino bintu ariko agatega ubwoba ati bino bintu nuwabijamwe urashobora kugira ikibazo kanaka niyahe message woha abantu bandi bigeme novuga yuko agifisa amaboko yabo akiri mu mpuza ya mu mifuko yabo zumu wa Jack numva nababwira n'ikintu ukwiyumvira kuri avenir yabo sinshambere hariyo ngenda zihariyo nk'abakobwa nk'aba bifuza nko kuja ana kwa jya mpanga carte bajya nk'ibintu byo gutanga niba limitage niba ama societe akagira nk'ibintu by'amata canke bakugira bakaba bazifuza none ni baguma mu yiwanyu bazomenya gute wo kubaho ana hatso buri muri glamour buraboneka and then bakavuga ati ko kana bashaka nko shaka publicity bakabona nahantu bashobora gutora none ugumi wayi ntibazomenya gute ntibazomenya nuko deja no kubaho ukura vyumva nta bazomenya bagukura gutora ya umva rero bisaba ko ufise ahantu hagaze cyane baranyimiriza kuza muri glamour vraiment twe turabishoboye kumbure uko babivuze bazoca ku ma platform yanyu bakandikira abantu bari ko bakoresha izo mbuga zanyu bazobabwira igisabwa kugira ushore kwinjira muri glamour kwimba kugiye mu ndirimbo ya Dramati hoho ari kumwe na DJ Fernando na Joel akaba arabaririmbyi tuzi mu gihugu beza cyane bariko barakora neza cyane umu producteur mwiza n'abaririmbyi babiri beza wiyakiriye gute for the first time mu ndirimbo ya mbere ugiye mu ndirimbo ikaze nk'iyi jene niyakiriye neza nawe ushaka kuvuga ngo na sinovuga ngo nabishuye cyane jene nta bintu sishuye ikintu je mbavuga ati ikintu ndagiyemo ndagifisemo ama importance ayo nta bintu wari kurironderera ifaranga kabisa iyi ni glamour numwigeme kuva muri glamour uko biri kose yabonetse mu ndirimbo idasanzwe indirimbo iri kwiragaragara ahatandukanye ndetse nababonye babahaye n'agafaranga muri kubakorera challenge kugira gusa ngo bitera ubwenge oya ntaviza guseswe muri glamour n'abandi ba artiste rero tubabwira ati hazabaha agafaranga kumbure bagira ama challenge barabishoboye yego muri ko muraseka mushobora kuyikora mushavuye nahone bikaba ngombwa yego na filme twoyikina yego byose ni kubitanye n'amafaranga yinjira ari menshi cyane cyane gose so je nibaza ko kugira ndakurondere nuko nakubonye mu ndirimbo kumbure nuko nabonye ibikorwa mumaze gukora novuga yuko no munsi company yanyu iri hejuru cyane iri kurakora cyane tuvyemeranye kumbure nibaza ko ibi bizotuma muri ko murakora ibikorwa byinshi cyane bizotuma nabandi babona ko muri ko murakora kumbure babazanira ibiraka nyene bibe byinshi cyane mubandanye gutera imbere ubwo bavuga tuwakuye amaboko mu mpuzu hariya anye abari ko arerekana icyo ashoboye abantu nyene baba bafite umutima mwiza baragira icyo bakoze kuri company yanyu kumbure company yanyu ishobore kugera kure hari icyo wifuza gushikiriza twakubagije kumbura bari ko baradukurikirana abanywanyi ba Star TV hari gusanga nta kubagije byose kumbura ugasanga hari icyo wari wifuza gushikiriza
ukakibashikiriza ubundi tukitahira ikiganiro kigaherera hanyene oya la majorité de ça écoute ku bandi ba artiste bagukeneye bakuronka gute baca ku mbuga nyene kugira ashobore kukuronka biroroshye ko bagukoresha kandi kumbure ku bagukeneye kubashaka kugukoresha kandi muri video bimeze gute bazogutora gute bimeze gute bon jewe ivyo wari unkeneye umva arafise aho bari nababwiye je byo d'amour uragenda ukavugana n'abadutwara ndende hariho n'ibindi vyuki vyinshi umuntu ashobora atashimye uwo ashobora kuvuga ati iki nacyo nagikunze yego sinababwiye ko hari abakobwa benshi beza kumusoma cyane gose ndumva ari vyiza cyane so je numva no gushimira Derisha kumbure nibaza ntitwakwifuza kandi gushobora gukorana ikiganiro nawe nibaza ko tuzogutora vyoroshe nta kibazo ba yise bakozi ba Star TV reka mbashimire cyane kurikirana platform zabo ja kuri TikTok je kuri Instagram je kuri Facebook page nibaza ko imbuga zabo ndetse no imbuga zose zisangwe zihari muzi dukunda gukoresha mu gice cy'u Burundi barazifise narabibonye Glamour barazifise mugende muzi following then niba arico wifuza kubaza ubabaze aba artist namwe zana ama challenge muri Glamour kumbure babakorere challenge nziza apana za zindi usanga umenga yafatishije aga telefone k'amatushu ugasanga ntayo ushobora guposta nyene challenge zisa neza nyene zikeye zisa neza ziba zikenewe kuko imbuga zanyu zirakenewe kubera ko iyo musabye amaviza murabizi mugira muje hanze baraba basaba imbuga zanyu baraba uburyo zimeze ni mwazishira ko ama challenge meza nkaya mva muri Glamour urumva na hari ya viza zizokoro babisa neza so imana ibahezagire amazina yanjye ni Starboy the Ship thank you so much